Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, Ibinoni. Kubera ko niya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya It's all about hanging out, Kabos for real, that's my name. Nundi munsi mwiza w'ivyishimo aho numva ndyoyo kwera yuko ndi kumwe na afisa amateka menshi mugabo reka ngerageze ndababwire make ibindi turaza kuvyumva mu kiganiro yitwa Ange Muco Noel Muyubira. Abenshi tumuzi ku mazina ya Ange Muyubira. Ni Ange Muyubira avuka mu muryango w'abana batandatu, abakobwa batanu hamwe n'umuhungu umwe. Ange Muyubira n'umukobwa agira uwa gatatu mu muryango wiwe. Ni Ange Muyubira yaronse award hari le 17 avril mu mwaka wa 2017, award yahawe muri leta zunze ubumwe bwa Amerika yitwa International Alumni Social Entrepreneur. Ni Ange Muyubira tumuzi mu ma competition menshi abo mu jury, especially muri Miss Burundi. Ni Ange Muyubira nyene afise Kazoza Art. Mbi Kazoza Art ni iki? Kazoza Art bakora iki? Kazoza Art ifashi kugwaruka muri rusangi. Uyu munsi rero turaza guchillinga tugira ibiye bimeze neza, ndibaza ko azakuturirimbira, ndibaza ko azakutera inkuru nyinshi, ndibaza ko azakutubwira iki vibe cyishane gifise umwuka mwishane. Ni hangout. Ndagusabe mu cyubahiro cyawe wo kura kurikirana kino kiganiro tumwakire na Karuru Keshi. Mvuza Karuru cyo tugira gutya. Cheers mama. Umeze neza? Meze neza cyane. Ureka kumera neza gute ndi kumwe na wewe. Ibaje ibintu ni fresh sana. Fresh sana. Cyane gose. Nitekwa newe numva ndyohewe cyane kuba ndi kumwe namwe kubera yuko ndakunda kubakurikirana, ndakunda kubabona mu bintu bikomakomeye byinshi mbwa nkavuga ati one day kinzo zadakuronde hama dutera mani. Mumeze neza ariko. Ego from meze neza. Ndashime man. Kabisa. Aka weekend kaba kameze gute kenshi na kenshi vendredi yaho. Ha, vendredi yanje rero. Usokirana wameze gute? Ubushaka kujane n'abantu bameze gute? Je vendredi yanje bon. Kenshi na kenshi vraiment. Kubera ivyo dukora. Usanga nkunda guheza akazi ntevye. Kubera abo tuba twateguriye ibintu baba bakeneye, bafise imanza, bafisiki. Donc kenshi na kenshi ngira Imana ndakunda ivyo nkora. Hangout yanje nakunda kubera ngaho. Cyane gose. Ubushaka ko abantu bagusanga ngaha. Urumva hangout yanje kubera nyene abantu tuba turiko turakorera. Rero ndiko ndabona ko ibintu byagenze neza, arafise imanza, ivyabo byagenze neza. Abo dukorana dukunda guheza kenshi dutevye. Rero nico gituma nuvuga nti atmosphere yo ngaha turakunda ko bimeze neza kugira ngo weekend yinjiremwo ibintu bimeze fresh sana ngana tuba tukiri ku kazi kabisa. Amazina yawe muri kino gihe abajeune turi haraje kuza turavuga ikintu ukasanga umwana afise akazina kari branche, twakita akazina kari branche mbane twa tuzina nyene tugorana kuronka. Amazina yanyu ari branche kubera muri abantu bakira mbwa ukaca mwitwa Ange Noel Noel Muco. Okay, urumva n'utuzina nyene turi top. Mwibaza yuko abavyeyi banyu bari mwavutse muri entourage y'abana bari oya vraiment sinduwejo bundi Ange na kera mugabo nakazina abantu bakunda no mu bana bubu namanumva bakunda kuza baragashiraho nkagaherekeza akazina keza ni keza hamaza Noel yacu nibaza ba special oya Noel ni kubera avyeyi banje bagize mariage kuri Noel hanyuma nanje mbabatize kuri Noel. Donc nico bituma yitwa Noel exclusively go from Muco turakamenyereye Muco ni benshi. Ikindi kibazo mfise Muyubira isiguri kubarageje kubaza umuvyeyi go from nagerageje kumubaza acavuga ngo Muyubira wabiva mu kuyuba. Kenshi na kenshi moyo bakora avuga umuntu ngo arayuba nuvuga ko mengo nta guseryo mugana no mupapa w'ubuseryo byinshi ariko ari jovial. Donc rero acha tubwira ati kuyuba ni kuba jovial. Hamani baza ko tuvukana turagerageza kubigendera mu kutaba abantu baba boring, abantu nyene barambira umuntu nyene w'umugwaneza. Yego nibaza yuko kenshi na kenshi iyo tutari kumwe n'abagenzi bacu tubahaye imigongo hari abantu utsumva kaka boss karagara muri no minsi
turi kumwe navyo bavuga ukazoma tkaye gatipe muri no miss kuva kagire muri jimbere kase kigira akantu kata nibaza yuko entourage wanyu mutari kumwe n'icyo ikintu kiyo akunda kuvuga ko cyane cyiza umaze kumva nyene nawe yatsha hariho bamwe je reka ndakubwira ikintu kimwe jewe ico umuntu avuga ntaco kimbwira cyane kuko umuntu avuga ico yiyumviriye kandi n'uburenganzira bwiwe mugabo iyo umuntu agize ico avuga ndumviriza ico yavuze harabari mbari ico ushobora gukosora agikosorerako mugabo iyo ataco nkeneye gukosora ni sawa bon je ikintu bakunda kuvuga ko baravuga ko nkara uca nkunda akavuga ngo fisa amanyama ako nta manyama afise mugabo gukara ndavyemanga kora urazi igituma kuko je ndikarira uwa mbere gute rero jewe mwikarira gute je nikarira gukara ni discipline sivyo rero yo nihaye gukora ikintu dasiko ikintu kitizana nteza gushiramo discipline rero iyo nzanye iyo mba mfise nabo tuba turiko turakorana canke abo tuba turi kumwe mu kintu bankunda ko tugira iyo discipline nyene rero urumva hari ushaka kubikunda hari utabikunda hama bagaca bibaza ati yigize murefu sivyo yigize umuntu watari agomvye kwigira mabuja uravyumva ukamenga ati warengeye aho uri mugabo urumva ntaco bigi je kizira gusa ndara hariho narenganije nta kurenganije aba nta mutuzi nshaka kuvuga ibyo ushaka nta problem ego bra naragejeje kurikana ikintu kijanye n'ubuzima bwanyu nasanze muri abantu mwatanguye kwigwanira ubuzima bwanyu mwirondera akanoti kuva kera mwabitanguye guhasodinga kuva kera aho bitandukaniye n'abakobwa bo muri kino gihe reka ndagarukana inyuma gatoya Imana mwakira umuvyeyi wacu mama wawe yitavye umwana mukiri bato mufise imyaka 9 irya periode urupfu rwiwe rwagize iki mu buzima bwawe canye urupfu rwiwe wibaza yuko rwagusigiye iki rwagusigiye inkovu yahe mu mutima wawe urazi ikintu je nibuka nuko twe dutanguye kuvugana yaratanguye kumbwira utuntu tumwe ibintu kubigira ko ibintu kuvyitondera ko mo je nasi ukuntu nakunda kuvugana na papa yarandeka nki exprima hanyuma ndibuka neza igihe kimwe nigeze kwi exprima turi kumwe n'inshuti ndavuga point de vue kandi ndayisobanura hama papa arabishima mugabo izo nshuti ntizabishima hanyuma mama acarambwira ati misi yose utegerezwa kwa muvuga ivyo wiyumvira nico kintu nibuka kandi nari ntangwe kubikunda ko numva umengo hari ikintu ariko arambwira nyene nk'umwana akuze hanyuma urumva bica birahera ariko ico novuga ati inkovu sinzi ukuntu vyagenze ndakunda papa wanje cyane kuko yaravyitwayemo neza papa wanje yapfakaye kabiri hanyuma kuri mama acavuga ati ntazosubira kugira ukurondera urundi rugo azoturera wenyene rero vraiment abantu yarahakoreye ku buryo tutumva absence ya mama vraiment yatubereye n'ukuri nuvuga nti nta nkovu byasize peut-être umuntu akuze kandi ikindi kintu kimwe ciza ko umva hariho yarakubwira ati ikicu udashobora ibintu no kuvyakira rero je hari ikintu kimwe natanguye kubwira kuva ndi muto ikintu cyo kumera nk'urahura ba mama umumama w'umugenzi wanje namufata nk'umumama wanje nkamwigira kutu uyundi nkamwigira kutundi ugasanga urigira agasalade de fruit kaba mama ego ninge n'utuntu kutwiza ubigira ego from urafise hari ikintu usanga twemerera abavyeyi bacu ugasanga papa je ndashaka kuba naka canke mama je ndakwemereye kino kintu je ngazokura nzogurira imodoka swat nzogurira iki nice kintu mwibaza ko mwigeze kwemerera abavyeyi bacu sha ikintu twemere papa hari ikintu yama ariko aradusaba misi yose kwera turabakobwa batanu yego umupapa umunyafrika nko bakunda kumubwira ati nta mugabo arera abakobwa bakamubwira bazogutwarira kwa mada bazokubera iki rero ico kintu yama ariko aradusaba bane banje ntimuzomara amazi muzokwame mwitwara n'ubuntu uko mushobora tenaza ko ntiyatubwiye ngo muze mwiga amashuri muyamenye atwico kintu nico kintu cama kiriho cane nibaza kubera atagomba
ko bamutwenga ngo bamubwire ati urabona iyo uzana umugore akabarera donc uko kuntu yatwirere niwe yatwibwiriye ibintu byose ndakongorera akantu kamwe gatoya ko turiko turayaga twige papa ni kera niwe yatwibwiriye umukobwa umwe wese ivyerekeye gutinya akababwira akabicira ata sensibilisation ya santé sexuelle no kuvuga vraiment niwe yabitwibwiriye kubera ngira uko kuntu yashaka yuko atamukobwa wiwe atamenya information ibereye kandi ntiyashaka ko tugira ikintu tumutinyako kuko urumva utango kuyagira umwana ivyo umva ko muba mubaye proche cyane gose kireco rero ndakimushimira yobawe cyane adolescence iwanyu yari imeze gute ubonye ari ikintu kigiharaye cyitwa ubushuhe kazuba twayakana karashushe umwana wana karashushe muri no misi namenye uko byabimeze bari mushushe rwose cyane ega bijana na adolescence nyene hormone turabatwishi ushaka ube ruguru ushaka we wahehe bijana na adolescence cyane gose mugabo twe adolescence jenize kuri sevugizo hanyuma viteri video hari ama spectacle winjira uzi kushaka kuzoja muri spectacle zotamba urumva mwana yise amasoni menshi yo gutamba oya en general mwana arakunda gutamba rero ico kintu vraiment ko nashoboye kuja muri spectacle nkaca muri selection urani ibi byo kuvuga ngo majuri majuri hari yaba seconde ico gihe kandi vraiment ari spectacle bakunda cyane ivyo nyavyari sawa twe vraiment kuri epoque yacu umva nta ma telefone mobile yarariho na Snapchat nta ibintu byose bisarisha nta byari bihari kandi abantu barakana sho kuzo kwibagira umunsi umwe twigeze kugenda tukubona abagenzi hanyuma dushaka kuja gukora utuntu tudufuti si bibi natwe tugomba kuja kunywa dutabi rero narafashwe urumva ico gihe hari umupemu n'umuki voilà urabona are tatubonera ingene imyaka dutandukanye uravyumva abantu no hanging out n'abantu tungana abapemu bamenye bari aba police sinzi ko ari sinzi ico citwa pemu mugabo bari abantu b'abasoda baba bafise ibintu vy'ibikofero ukuntu wasanga nyene bararengana ico gihe ubonye umuntu w'umusoda cyangwa umupolisi mibarabara naho bikuragira ikosa urumva twataye utwo dutabi kubera tumubonye ari kure atari n'umuvyeyi atari urumva donc naho nako ndavuga ku gihe cacu hariho aho bavuga ati umwana n'ubundi ndabizi ko umwana atari uwo mugabo ibintu byari bitandukanye sho kimwe nk'ubu mugabo ubona ko bishushe gose ubuye birashushe gose mugabo ku bihe byacu hariho mbona hariho discipline nyinshi cyane gose kuruta iyiriho ego mwaragwanye mutangura kwirondera kanoti kuva kare mutangura nyene kwigwanya mu buzima bwayo donc muri umwigeme biragoye cyane abantu bacu batangura kubibaza ko ibintu byinshi bijyanye amafaranga yakurahe hari gusanga yakura mu bumaraya hari gihe umva amazina menshi nyene barabita bamaze kubona kanoti gafatitse mwibaza yuko societe mwayifashe gute mu mitwe yabo kugira ngo yibwire yuko je ndakora kandi nkora ibi kandi amafaranga ndonka nayo nakubwiye ikintu kimwe je vraiment kandi ibyo ndagishimira Imana nta ico umuntu avuga abantu bama bavuga urumva ndashima ko ico uvuga vraiment ntaco kimbwiye donc nziko ndiko ndakora ikintu ataco niyotse hajya conscience ni ikintu gikomeye sivyo donc je ndondera kuba en paix mahoro n'umutima wanje ko ivyo umuntu aza kuvuga bazobivuga kandi barabivuga urumva kugira kuva kare natangura kuronka amafaranga nta mugabo uzoronka umengo none ubuzima n'umugabo gusa niba ntawe byase mugabo ko ikuye umugabo yo kwanka kubera waronse amafaranga none wowe ubonye nka afise amafaranga umve sante igipasa dushaka afise amafaranga mugabo urumva
nshatse kuvuga ntanacu mu ya ndayarondera kubera ndayashaka kandi ndayashaka iki ko mfite ico nshaka kuyakoza rero sinumva n'undi nayarondera watanguye kwigwana ko ryari je ndakunda 16 ans ufite imyaka 16 kandi sinari mbuze ico mfungura mbwa nanse ko umuvyeyi namusavye utuntu two kugura kado ya anniversaire hama ari utuntu nyene ushaka kugira atari tubi mbwa ko umengo kuragorana sambwe ko narose umuvyeyi hama nyiyumvira ati nibwe ngiki je sino kwironderera kandi urumva nagiye narakunda kwikorera utuntu ndadukoze nka tudandazana ivyiza kandi nibaza ko n'abana ubu bokunda kuza barabareka bakagira ivyo biragoye ubu oya ntibigoye oya byose je nibaza yuko vraiment biva ku abariko bavura urakoze kukivuga hari igihe usanga umuvyeyi akubwira ati none wanje ubuziki nico nyene none uwanje ubuziki none uraza kwa magufise kwera mu vyo umuvyeyi akwiye kugira mu kurera umwana kujya mwigisha urumva umuvyeyi arigisha umwana ko ategerezwa kugira isuku agateza nko gusasa igitanda canke none kubera ko bimwigisha amubwira ati utegerezwa kuzovyikorera niwa utakiri ngaha sivyo naho ubu kiri ngaha none ko ika amafaranga atobimwigisha akiri kare umwana agatangura kumenya akiri muto urazi umuntu atanga kubona amafaranga ageze gukora atigeze amuca mu minwe ubwa mbere ngo yajere canka yagirike ntibagiriranira imigenderanire myiza amafaranga ya menshi ya mbere mwatangiye gukora kumuvuga ati ayange ndakuye mu kazi kanje kuyashu yanje menshi ya mbere mwakoze kangana uravuga ati burya birakunda ko kano kanoti ndagafata sha sinibuka ngene yarangana gusa kwera ndaguma nza ndayabika uravyumva kandi sinaza ndaharura cyane ngo ndabe ngo nanga urufite twadukese two kubomora nabika munsi wabika munsi nashira mu envelope sac ayo kaza ndashira urumva ndaharura gusa nari nzi ko nabitsa ahantu atanumwe aza kuyakora urumva mugabo nibaza igituma nashaka kuyaharura nashaka kuguma ndondera sinashaka ngo mparure ngo nze gusanga ari message cyangwa ngo ubu vyakwiye uravyumva numva shaka reka ngume ndayashirayo hama ndabe donc bivuga yuko nubu igitigire ntikirakwira ni muri aba satisfied urumva ego wa satisfied wahejeje ivyo ukora urumva kuko uhera kuri kimwe kindi kakenera ikindi ukarondera ikindi kakenera ikindi urumva ijambo Slay Queen uramaze iminsi birashoboye gushoka ryumva aba Slay Queen ubonye biraharawe aba Slay Queen ngo ni babantu nyene usanga bizera abahungu akamugurira byose akamufata neza abakobwa babeze nkuko barahari kubwanyu kivuze kwiki shaje wa mukobwa w'amwigeme mwiza twamatora mu isite mu quartier kumbe ugasanga ariyo mu grand frère ari estate kumurika kandi nyene amufata neza mwe muvyakira gute muvuze kwiki ne message mwababwiye urazi ikintu kimwe je Slay Queen nukuri ndavyumvuko sivyo reka ndavuga igituma ntagomba kunabimenya ko birebire ubwa mbere na mbere urumva ibujumbura abantu turazinanye namantinya gusanga umuntu nzi umwana nzi ivyo bintu numva bavuga bimugwako uravyumva kandi bitarenga nuno munsi hari umuntu yanyeretse ifoto ambwira ngo uyu mwana vraiment ubona umukobwa mwiza azi ubwenge innocent asa nk'umwana innocent numva ivyo bintu nyene bavuga bahomeka ko kandi urumva siko uje bavuga si wowe jide kuvuga hari ibindi hari ibindi ufite ni nkuko umengo ni nk'umutravailleuse de sexe urumva donc rero ntuvuga iki numubwira iki gusanga atashobora kuvuga ati nanje reka nje kurondera nanje reka nje kwitanga basi mugabo akavuga ati nakazo kwa mama shana mugira vraiment wapi kuko uwo naka uratskinda kenshi na kenshi wasanga nk'uwo muntu amu sivyo si umugabo wiwe donc madamu wiwe w'uyo muntu niwe ataha mu nzu uyo
azokwama rwo ku ruhande uravyumva ufite ubwo muri kujya bavuga ngo deuxième bureau uzokwama ntari muzo buri officiel kabisa vraiment numva ivyo bintu umuntu uwo ari we wese atuka mu mutima wiwe arumva agomba kuba ari officiel ahantu donc sinshaka kujuja ngo mvuge gute kuko urabona ubu rezo sociaux birakara ubu uzawumva umuntu akubwiye ngo wabuze ibi n'ibi mugabo umwe wese arazi mu mutima w'ikintu kitari correct mugabo ico je basi kubimbajije nukubwira nukuri kora kandi ntuhera ubwa mbere umucuronka ivyo bifuza vyose mugabo niba ninyoni vraiment igenda ziratwara akari kamwe kamwe gushika yuzuze inzu yayo pourquoi pas Slay Queen dukore bukore cyane gose reka twinjire muri Miss Burundi ego benshi tukoze muri Miss Burundi côté ya jury ibintu arimwe muvuga ati uwa mbere ni naka Premier Dauphine no yo mbwa kenshi bakunda gusigira kiya kibazo cyo kuvuga ati umuntu abaye Miss Burundi bibutsa ko ari irema yamvuba bahamwe ibyo kugira mwanonse Miss Burundi imvo sha nk'ubu unye dufate ikintu twako turatwenga twavuze ati okay ni je nari nkuze okay j'étais la plus âgée muri bose ako nta makalcul maremare nibaza yagiyemo mugangira ngo je vraiment ndayikunda cyane ndakunda bijya bihe apana na jury gusa si umwanya wo kuza kugahiya abantu ndakunda les filles ndakunda courage yabo ndakunda iki et donc rero vraiment kuza guproclama umuntu canke kuza gushikira umuntu ari ujya mwanya canke après c'est vraiment très important pour moi. Reka tugwa Miss babiri. Miss 2021, oya 2020 na 2021. Reka tugohe Kelly. Ego. Cyo tugwa na Livia. Muri ababiri kuganyi. Ninde uvuga ati sha je vraiment ndamwemera gose kurusha. Asha kuneranya. Hagati ya Livia hamwe na Bon, écoute, urumva Kelly ni hagitangura. Sivyo? Nibaza ko ntivyo babibaye correct. Ubwa mbere na mbere abantu babiri batsukoma batandukanye. Sivyo? Umwe wese afise ico uwo yanspira, icaba yakoze, urumva? Donc Kelly ni hagitangura, Livia yarahejeje. Nibaza ko ico kibazo tukivugana bahejeje. Niho byaba biri correct. Cyane gose. Mugomba kumwanonse Kelly. Abantu baragumutse muri salle. Baravuga ati oya, cyo kintu ni gipasi. Ijya moments. Je ndakunda kuri live. Ndari kuri live tuko ndabiranga ati shabwa none Kelly ari mu bimeze gute? Cyangwa mwebwe muri bimeze gute? Muri situation imeze gute maze ko abantu bagumutse salle yose abantu bakanka video ziracircula ibiki mwebwe mwibaza yuko mwebwe nka jury nivyo bakoze ko commentaire mbi batanze nivyo bakoze ko byari bimeze gute muri rusange. Okay, kada kwishire mu bice bitatu. Ubwa mbere na mbere commentaire niyo yoroshe sivyo? Commentaire umuntu wese nakubwiye kuva kuri vyose mwayirombaza ngo umuntu akuvuze commentaire umuntu wese afite uburenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo ashaka n'ubu honyine gusa turiko turavuga ubu hari udu commentaire turiko turarega Babiloni niba cyane uravyumva donc twe ikintu cari gikomeye nuko twari tuzi ko twakoze igikorwa de manière professionnelle kandi de manière mu buryo bikorwamo biciye mu kuri ico rero burya nico kintu ca mbere gikomeye uzi ko atawacishije ico cari ca mbere ca kabiri twarabihurijeko donc twebwe twarasuma ico twahisemo hama bijya ukuntu bagize bareagije n'ibintu bisanzwe oya si ibintu bisanzwe kudashima uwo umwe wese afise umuntu wibakunda sivyo hajya abavyeyi bose abagenzi bose mu munsi umubajije mu mwese yo nje tumano iba ikora vota bagira gutyo sivyo ari agakuru karyoshe umbajije uti wewe wiyumvise gute sivyo umaze kubona Sarius ikomindura Sarius ikomindura ubwa mbere na mbere
hari akantu abantu dukorana bavuze twe duhora dukorana turagenda mu makominote hari igihe ushobora kubabwira ati uno munsi ibintu bigenda ukuntu twageze rimwe gukorera mu Gatumba hageze bonani bari bazi ko tugira tubazanira amafaranga tubabwira ko ata amafaranga baronka baratugumukana gushika naho duhamagaza security publique haraza ikamyo baje kudutabara urafyo donc warabaye muri ivyo baje bako batera induru gutyo byari bito cyane urafyo Jeff Romanara babwiye nti nuko ndabarindiriye mu exprime ndabarindira mwese nakoze namwe ndabaraba umwe sinigeze ndaba hasi na gato ndabaraba umwe wese kandi nkabona mu bantu bamwe bavyemera abandi bakavuga ati abandi nkabona abandi bantu mvuga nawe urabyo mugabo ntangorane ariko ico narashimye ko ndetse ko umuntu wari wese muri juhi yari guhagarara nta numwe yari kwiruka ariko nibaza kuko nuba ko aratera induru yarashaka ko twiruka hamarire je narakunze cane n'undi abisubiramo cane vraiment miss ngene yavyitwayemo numva umenga ahubwo ngira mbwene ahubwo winiwe mu minsi kuko yagumye atekanye yitwengera shamurundi kazi urumva wana photographe abakameramane bakunda gufata utumoma insolite nta numwe ashobora kumubona yari yabizicuye cyangwa ameze gute donc hamuvuga uti voilà uyu mu byo tugomba ko umukobwa w'umurundi kazi abona mu karorero sivyo nuko aba umukobwa iyo ibihe bigoye atajugumira ahagarara agashikama yashikamye je bahajya numvise naho ubwo ndakongeye irindicwe umwongeye undi mwaka ndakongeye irindicwe vraiment cyane gose hajyanye ubu miss abantu barahagaze ikintu kijanye n'ubwiza tikeri nabwiza bwatari nyana afise kugira mwibaza ko n'ubwiza mu buhagarara ko canke tumurike tubimenye hajya muri juve ubwiza buri mu urumva kandi twama twabivuze nico rero cari gitangaza kuko ivyo twarabivuze neza imbere y'igihe nuko abantu batumviriza yari ubwiza nabwo urabizi hari umuvyeyi wobwira ati umwana wawe ni mubi basi ko twese iyo tuvutse tutaba turi beza sivyo ngabo umuvyeyi wese arakunda umwana we ubwiza n'umugabo wese umubwiye umugore wiwe umwana ashobora kuvuga ati ujya ntabishashe ntakuntu pana ntabishashe ujya ntakuntu ugasanga yambaye alliance cyane gose we ntayo wambaye je ntayo nambaye uravyumva donc ubwiza vraiment umucongereza bavuga ngo beauty is in the eye of the beholder uri kwararaba uko ukabona sivyo hari ubwiza hakaba ubwenge ngo nabwo twaburaba muri bijya bibazo bijanye n'umugambi bari ko baragi hanyuma akaba ubwiza ubwenge akaranga sivyo akaranga umurundi kazi akaranga ki uko twavyumva n'ukuntu twaba twabibajije hari akantu kamwe twaciye turashira ko turiko turabahanura tukati mu babakobwa bakarorero sivyo ivyo navyo tuzobiraba niya heza muga turavuga neza amanota ivyo twagiye turarabirako urumva umugambi wiwe umugambi mbega ushoboka mu mwaka umwe ukuntu yabitanze ni ibintu bifadika bishobora kuzoba evaluer donc ivyo rero ni kandi arabikwije voilà aha trambaga gushobora ngo ibintu vy'ubwiza sivyo ubwiza yaba abantu batari bashavuye baza kantu kayo karaca mu mutima hajya nzi ngo baza kuvuga gatonya hama bace bahora nzi ko ndababwira ni okay twese akonya nempeje kubwira twese nga umuvyeyi wacu yamaze ko turi umwana mwiza wa mbere umugore wese uri ngaha umugabo wawe yamakubwira ko ari wo mugore wa mbere mwiza sivyo donc rero no kuri ibi umwana wese w'u Burundi n'umukobwa mwiza hamubwiza ni kuvuga iki ninde yemeza yuko uyu kwera bavuze kujya ari mwiza twese tutegeza kuca tuvyeme canke uyu si mwiza twese tuce tuvyeme tumva ko ari ibintu ndibaza yuko wa muntu wese ari muri sala aragumuka wa muntu yakabira live kuri Facebook yaragumuka nabene abantu banditse nkunzira gato mvuge vraiment abantu banditse
baranditse barashiramo imitima mibi urumva inzigo shari mibukira nico bapfa guframa biya bintu ahubwo jewe numvise ari ibintu nk'umurundi kazi ibintu vya naramaramaye nk'umurundi kazi mugabo ikintu ko bigenda ho kose hajya ikintu gitanguye ari kibi kira neza ne ubivutse cyane gose imyaka 10 mwiga mu Bwongereza je nibaza yuko ni indoto z'abajene benshi gushika mu Bwongereza surtout nkanje ivyongereza byinshi hello what's up Tina nifuza kutuyage gato Kongereza tugacishemo good evening how are you so we're going to hang out in English. Yeah, let's hang out in English. Okay. I want to know what is your favorite dish? My favorite dish. Yeah. Okay, my favorite dish. I love fruits. I love vegetables. Okay. I don't have a favorite dish actually. Okay. Secondly, there in England. Yeah. Which city? Was I was in London. London. In northwest London. And I lived for 7 years in a city called Harrow. Harrow. Yeah. And Harrow, and then in South Harrow, and then in Wembley. Yeah. Third, there in Harrow. What about your good? How do you live there? How was I living in Harrow? Yeah, ubuzima bwari bumeze gute? Ubuzima bwari bumeze gute? Okay, kanabwira ikintu kimwe je nabonye. Muri northwest de Londres. Hariho abajuif benshi, hakaba hariho n'abahindi benshi. Abantu bamaritse abahindi sivyo, hariho ahantu kabona muri kati ugasanga nk'inzu iri nka inzu ya 2 chambres ivamwe abantu benshi nka 14 personnes uravyumva babahindi. Ukiyumvira aba bantu ni gute bagaca kugira ataba baba 7 bakora ku murango 7 bagakora mu ijoro. Abo 7 bo ku murango urumva bo mu ijoro baba bajyana abandi bo mu ijoro bakajya baraterana ruwaye urumva ngene bafashanya mugabo wowe ukabona bari ngaho no muri douche baraharara uravyumva cyangwa ukabona nk'utubutike twabo akabutike karimo madame barakora duto ngo kenzura babona bagendanza baraguka babandi se tugasanga bavuyeho baguze akandi kantu ngahe ruhande cyangwa banusa ahandi handi ruhande mugabo ufite je ikintu banyespiyeho kubona ningene bakura donc ego ngene bagukirwa uravyumva mugana n'ubusevyo bwinshi ufite kujya bavuga mu Kirundi sabantu baje kuraba amatara ego urumva ico onya naragikunze aba ikindi naco nakundiye ku bajuif aho hariho uburyo bafise uburyo uravyumva mugabo barashoreranira muri bo barashigikirana bakagira iki ukaje biyumvira ukabona nk'umujuif umwe aje avantu hamwe aje gushorera uyundi mwana cyangwa niyumvira iwacu umuntu afise container undi acha akumushore ashira container uravyumva ukumva rero mu bintu mu mibereho canke mu ngeso urahuye ico kintu ugikura ko Londres ni ville cosmopolite hari abantu benshi rero ubona imico myinshi ni nkuko uvuga ni nkuko umengo waciye mu Buhindi canke waciye mugabo ukabona abantu batandukanye n'ingene babayeho kimwe mu bintu nishimira kuba dufise hano mu gihugu cyacu Burundi ni Kazoza Art ni ikintu kinini turabona ibikorwa byanyu turabona ukuntu nyene ibintu bigenda birahinduka biraryoshe umuntu aje gushorera akambara ikintu k'ilokali ikintu ciwacu nkuko mubibona ngaye ni background ya Kazoza Art kano gashati na nemeye kugatwara
gusa ni mutuzimba kimwe mu bintu nshaka kumenya ndashaka mudusigurire mutubwire nk'umuntu ari kure tumenye kazoza art niki kazoza art ikora iki kazoza art niki imariye igihugu cyacu Burundi kazoza art ni ishahamwe ni entreprise sociale kandi bivuge gutyo entreprise sociale igamije kurondera amasoko ku banyamyuga ikabarondera amasoko ngaha mu Burundi canke hanze hanyuma abo banyamyuga kenshi tuba twabigishije biciye mu rindi shahamwe rivukana na kazoza art yitwa kazoza keza iyo naryo rikaba rikorana abanyagihugu baba bafise amikoro make asanzwe ari abanyamyuga canke batari abanyamyuga tugaca mu myuga tukabigisha gukora ibintu biba tuba tuzi ko biza kuronka amasoko hanyuma kandi tugaca tubigisha n'ingene batunganya imigambi mito mito yabo ku buryo umuntu yagushoneye ishati intumbero yacu kwa twe dushaka kugwanya ubukene no gutanga akazi cyane cyane kugakreya kukavyara niko no uvuga rero bivuga ko wewe washonye iri shati tufate wahembwe kuri iyo shati washonye tugomba yuko ejo utasubiye kuronka commande y'ishati ufate muri amafaranga wahembwe uce uraba ingene utora mwamwe uza ku investisa ukora ikindi kintu wewe nyene wiyumvamo kiza gutangwa kuza kukuvyarira amafaranga ku buryo once commande yindi y'ishati ni sawa uzoshona amashati menshi ayo mashati atabonetse ari urudandazwa rwo kurima irengarenga canke kuzirangura ukaja kuzishora amafaranga y'irengarenga akuzane irengarenga zikuzanira amafaranga amashati abandanya kuzanira amafaranga hama kandi twaba dukoresha iciza cavyo nuko imyuga ni ikintu usanga abantu batiyumvira cane ako ni itunga rikomeye kuko ibintu vyose tuba twiko turakoresha twe tubikura ngaha gihe ca covid isi yugaye twarabandanya dukora n'abatiza barabandanya bakora kuko ivyo dukoresha byose babikura ngaha ubumenyi nubwo ngaha gusa urahinyanyura hanyuma kugira ngo ukore ibintu birondegure dukora ibintu vyo kwishariza donc novigana ama accessoires de mode ari impuzu ari birato amabiju amasakoshi ivyo ni vyo kwishariza tugakora ama accessoires yo mu nzu ni intebe twicayeko ibintu vyose uraza kuraba no mu biro byose ni sawa ihama tukaca dukora n'amaproduit ibintu bikoreshwa n'amashirahamwe ari ibintu vya publicité dufate ibintu vy'ama conference usanga tubikora mu bitigiri vyinshi biba biriko amazina y'ayo mashirahamwe nyene ivyo rero biradufasha cyane ko turatuguma twumviriza urumviza n'amatangazo n'amakommunique kamera ati hazoba ukumviriza appel bariko barahamagaza amasoko hama nabo mu gapostura bigaca rero abanyamyuga bakaronka akazi hama wambajije ati tumarira iki gihugu uvuga ko abantu umva umuntu umwe yagiye aronka akazi agashobora gutunga umuryango wiwe sivyo hanyuma kandi agashobora kuriha twese turariha tax nga turariha TVA ndabishimira Imana nukuvuga ko iyo numvise byose obere rikiravuga ibihariro bya baronse banzi ko ariho amafaranga yavuye mu mwuga ni byiza cyane gose nk'umuntu yifuza kugira ico aguze biciye kuri kazoza nk'umuntu yifuza avuga ati ceka yakanuna ko mu kiganiro cyo tungaka nk'utuntu nyene yifuza ukagura yo bikora hehe yo baronka gute yo ca mu nziriza kugira ashobore kwaronka okay ari uri ngaha hafi yoshikanga atari uri ngaha hafi atwandikire kuri WhatsApp 75 608 608 ari 75 608 arivyo abonye arashobora kutubwira ko no kuri kuma page ari kuri Facebook canke kuri Instagram tuhora duposta ko ama produit muga ibintu byo guposta rero ngagatonye nje nkiri ngaho nyene usanga kenshi ntitukikunda kubigira kubera iki kuko umva kera uraposta ikintu wagikora ukazubona uyundi muntu agisubiriyemo kujya nyene tubashimire cyane misi yose mu kurangiza hangout rero tubanza kubanza kugira cheers hama mu nyuma ngaca ndabaza akaririmbo mukunda kuririmba kugira ngo ducishirizemo ega nagira ukura film uvuze ngo turaririmba
mana ya oya turacisha mwe turimba kujya ngende mbwa turacisha mo gusa ni vendredi yo gusohoka yo going out bikabasha indirimbo kandi iranse kuza hewe iranse mbega nzikigamane kandi rero niko ndigirisha ndiko ndarondera indirimbo mvuga yaba iyi iriko iravuga nayo ndayizi na n'akaririmbo k'Imana basi no nivyo ndiko ndakubwiye Ngo ndigirishije biranse gende okay urazi indirimbo ije akayimbo kakera okay elle court la maladie d'amour hewe urumva DJ nyene sinzi n'igituma iyi ndirimbo yijemo mugabo écoute dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans oh là là elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs les cheveux gris ndifatishije imyaka yacu la maladie d'amour iramaze kwashikira la maladie d'amour shanibaza nko muri ndi adolescente vraiment ubunye byara oya ndacabirindiriye cyangwa ndahamagaye maladie d'amour who knows zoba ndagutera inkuru nukuri murifuza nk'umunsi mwogira ka bebe kiwaye yego d'abord duhezera kuri papa wewe okay faut que tumutora uravyumva tuzomuvumbura nabi tuzomuvumbura arasirikira uba suvuka de toutes les façons oya arahari tu arahari hama umunsi urizina nitwamuronka yego je shaka ahubwo amahasa Imana izobikora murakunda kubisengera uko mama baravyara amahasa okay donc génétiquement irahari amahasa bivuga mu Congereza barakunda kuvuga ngo buy one get one free ugiye nk'ahantu deux pour le prix d'un nivyo bari bibi ndabashimire cyane murakoze kunera iryo teka subire mbwire babana ko yadukurikirana yuko uyu munsi nandi kumwe na Ange Noel Muco muyubira yadusiguriye amazina yewe impamvu Noel bitubwiye byose mu nyuma turamenya kazoza article iki mu nyuma turamenya ikintu kijanye no kuba ku ma step yagiye atera mu buzima bwiwe twize byinshi twungutse byinshi niteka natewe niyo mpamvu je nabemereye yuko nzokomanza na babana muri hangout tumenye ubuzima bwabo gatoya tumenye imigenderanire bafitanye n'abandi banimande tubatuyage twayaze by'aba Slay Queen yatubwiye Slay Queen kera na Slay Queen zabaho kera baragwara mu buzima ndabashimire cyane nongere kandi ndabashimire ndizera neza yuko no hanyuma tugarutse mudusubira kudutera iteka cyane gose turi ni kazoza art keneye agastyle ka bien keneye du fashion keneye kuba unique keneye utuntu nyene twa soin focus imbira gagira ushobora kugira ibintu bimeze neza madame Noel ndabasabe mu cubero cyanyu duhera kuri rya kamera yahajya sivyo hama tugaca tugira gucanye tugira gatatu 1 2 3 hangouts umva cha tuvuga pop hangouts you ready okay tugiye pop hangout tuja kuri rya kamera yahajya tukayiraba tugaca tugira gatatu nyene 1 2 3 pop hangout tugira hala 5